Levons-nous encore une fois. turahaguruka kandi kugira dusenge. Dieu Tout-Puissant, Mana ishobora byose, du ciel et de la terre, muremyi w'ijuru n'isi, toi qui as parlé depuis les temps anciens, wowe wavuze guhera mu bihe bya kera, nous as conservé ta parole dans sa ukaba forme. watuziganirije ijambo ryawe mu mero yaryo y'inkomoko gushika mwa kino gihe, utanga ubuntu bwawe Nous puissions en toutes choses kugira ngo mu bintu byose la comprendre. dushobore kuritahura neza, Révèle-la nous uriduhishurire dans toute sa profondeur. mu burebure bwaryo, Ton esprit ku bw'amwemu wawe, sont de toutes choses. uwo asesa byose, La divinité. mbere n'ibyo mu bwina bw'ubumana. Mes seigneurs, Mwami mukundwa, parole, turiyumvira kuri rirya jambo c'est iryo wavuze celui qui me suit ngo uwunkurikira ne demeurera pas dans les ténèbres, ntazoguma mu mwijima, aura la ariko lumière de la vie. azogira umuco Nous pensons w'ubugingo. à cette parole turiyumvira no kuri ririya jambo que nous possédons de plus yuko ngo telle la parole prophétique dufise bikomeye ijambo ry'ubuhanuzi rya kaka ryavugishijwe rya kaka nk'umuco, qui brille comme une lumière dans un- umuco wakira ahijimye de manière variée les versets bibliques mu buryo butandukanye. Imirongo ya Bibiliya yasohoje mu buzima bwacu. Ndagushimira Seigneur, kandi Mwami à l'enseignement que tu puisses ku nyigisho Seigneur iyo pourvoir pour wadutegekanirije ku bibazo n'ibikenewe by'umwe wese, agakiza, kubohoka, gukira indwara, ibintu byose umuntu yaba akeneye ku bw'ubuntu bwawe ushobore kubimuha, tu as fait les deux. kuko wakoze bibiri ntiwigishije gusa, waranakora A secouru, kandi waratabara, consolé, kandi warahumuriza, kandi warabohoye, kandi warakijije, enseigné. kandi Oh warigishije. Seigneur fidèle, O Mana wizigirwa, manifesté aujourd'hui, ushobore kwigaragaza uyu munsi nka wa wundi, rends-nous calmes dans ta présence. uduhe gutekana imbere yawe, Nous puissions entrer en nous-mêmes dushobore kwinjira muri twebwe ubwacu, et être conscients que nous, c'est devant tumenye yuko turi imbere yawe, tumenye ko dukoraniye nk'ubwoko bw'isezerano ryawe, puisse nous couvrir. amaraso y'umwagazi w'intama adupfuke twese. O Mwami, Nous approcher du dushobore kwegera intebe y'ubuntu mu buryo butumbereye, aho dushobora kukuvugisha. Mwami dukunda, que tu puisses agir ushobore et gukora prendre contrôle de toutes choses. kandi ugenzura ibintu byose hagati muri twebwe, ugira inzira zawe, La urazi kugorwa n'intege nke z'umuntu wese, mbere no gucishwa bugufi, de mon être et gucishwa bugufi kuko ndi n'umubiri wanje umeze, urabizi. Twese turaba kuri wewe, wowe Imana nzima, Imana ishoboye byose. Nk'uko muri data yabivuga, nous serons ramenés dans notre jeunesse. tuzosubizwa mu buto bwacu, atamarira, atamibabaro, mu bihe byose. Ndagushimira yuko uyu ari wo munsi, Jour de notre umunsi w'igihe cyacu cyo guhamagarwa gusohoka, cyo kwitegura igihe visitation divine cyo kugendererwa n'Imana mu buntu. Ndagushimira kandi ndagusaba ngo ubu rero ubane natwe mu izina ryera rya Yesu, amen. 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 S'asseoir. Murashobora kwicara. Je vais encore lire plusieurs écritures Ndashaka gusoma kandi ibyanditswe byinshi, et à ce que nous avons hanyuma nongere ku byo twamaze kumva n'ibyo twasomye ejo ku mugoroba no mu gatondo kuno munsi. Ndizera gusa yuko ata muntu yitega yuko hano imbere certaines démonstrations de puissance. hari ibintu by'ubushobozi bigaragara hano mu butumwa. Ubushobozi ntiburi mu muntu, ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Sinon Dieu Atari uko aurait rendu Imana yoba yaratumye ibintu byiwe biva ku muntu, ariko ntibikunda. Imana nta kintu na kimwe ituma kiva ku bukozi. Ubukozi buri ngaho kugira ngo biciye ku ijambo ry'Imana rivuzwe abantu bazanwe kugira imigenderanire yabo n'Imana. Kandi
nimba été apportés en relation avec Dieu. bajanywe mu migendanire n'imana mu isano n'imana aho rero ku mana bararonka ibintu byose umwami yabasezeranije ku bw'ubuntu. Mais de l'homme, ariko ku nous muntu n'avons rien besoin d'attendre. nta kintu na kimwe tugomba kumwitegako. ego mbere ntidufise n'uburenganzira bwo kwitega ikintu na kimwe ku muntu. oya, imana nta n'umwe iha ubwiza bwayo, yonyene niwe mukiza. imana yonyene Guéri. niyo ikiza indwara, niwe wenyine ahamagarira gusohoka, niwe wenyine akiza, niwe abohora wenyine. twebwe gusa dufise igikorwa cyo gutangaza ijambo ryiwe ryera ry'igiciro tukaritwara, kandi nimba twabikoze ibisigaye Les bains de Dieu. biri mu biganza by'imana, biri mu biganza by'umwami. kandi ndemezwa yuko no kuno muhingamo araza kutuvugisha nk'umupapa Parle avec ses enfants. abwisha abana Il ne biwe. s'agit pas hano ntibijanye des mathématiques supérieures. Ici, n'ibintu by'ibiharuro byo hejuru. aha ni ibintu bisanzwe cyane by'imana yasezeranije, et il s'agit de ce que kandi bijanye no kuba amaso yacu aruguruka agasigwa pour voir de manière divine, kugira ngo abone mu buryo bw'imana ibishaka, soit loin pour pouvoir n'amatwi agasigwa kugira ngo yumve nk'uko imana ibishaka, imitima yacu igasigwa kugira ngo twakire ibyo imana iriko iraduha. Je disais, kera umwami yaravuga ngo murahezagiwe kuko murahiriwe kuko mubona. abantu benshi ngo bashatse kubona ibyo mubona ariko ntibabibonye, vu. ariko mweho mwabibonye. imana ishobore kandi Puisse permettre que cela soit- ishobore cela kwemera soit yuko encore ibyo n'ubundi bisura gusubira de comprendre aussi kubombeka imitima yacu. mbega amahirwe dufise yo kuba muri kino gihe, igihe aho amajwi yose aratuvugisha, amajwi y'idini, amajwi yose atandukanye, ariko nubwo ari amajwi nk'ayo yose turarobanura tukamenya by'ukuri ni hehe imana iriko iravugira, tukamenya by'ukuri ni hehe il a ses voix avec ni hehe afise inzira yiwe hamwe n'abantu biwe. icyo ni cyo kintu nyamukuru. ndizera yuko muri ino minsi Vous avez remarqué mwarabibonye que quand Dieu a des intentions, yuko igihe imana ifise ibyo ishaka gukorana natwe irareka tukamenya inzira zayo, kandi hanyuma iratureka ses œuvres. D'abord, il nous montre tukamenya ibikorwa byiwe, ses voix. Les voix que nous avons ubanza kutwereka inzira ziwe, si dans l'obéissance, hanyuma ikatwereka aho tweza gukurikira, hanyuma mu kumvira tuja mu nzira imana yatweretse, hanyuma turashobora kuba turi ku nzira zayo, tuba mu gikorwa cyayo, tubona ikiganza ciwe cy'iburyo kirambuye, kandi tukabona iyemeza ijambo ryayo nk'uko twabisomye de l'épître de mu cete cyo muri Tesalonika, ijambo ry'igiciro cyane ku gufatira n'iminsi ya nyuma. hano turasoma mu Tesalonika wa mbere igice cya 5 le verset 1. umurongo wa mbere. Mais pour vous ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa. uyu murongo ubanzirizwa n'igice cya 4 ku murongo wa 13 n'umurongo wa 16. ahavuga aho umwami, ukugaruka k'umwami ko azogaruka hamwe n'inzamba y'imana n'ijwi ry'umumarayika mukuru, kandi ko abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka, hanyuma ni nyuma neza aho niho tuzohindurirwa, hanyuma twese hamwe tukazamurwa. kandi aha niho hafatira, aha Pawulo ariko afatira kuri ibi, akaca avuga ngo mugabo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nko kugisuma kiza mu ijoro. aha twafashe neza, tuvuga neza ku bijyanye n'umunsi w'umwami. umunsi w'umwami ni umunsi w'uburake, ni umunsi wo kuranduka kw'abo bose biyumvira ko bogwanya imana, bagahanga imana ngo Petero wa 2:3 Petero wa 2:3 umurongo w'10. En lui, les cieux
passeront avec Pharaon. ariko umunsi w'umwami wacu uzuza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba no kwasana guhambaye, iby'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Ça, c'est le jour du Seigneur. Uyu ni umunsi w'umwami. Avant que ce jour du Seigneur arrive, imbere y'uko uwo munsi w'umwami ushika, Imana yashaka kurungika umuhanuzi kugira ngo mu buryo bushasha asubizeho ibintu byose mu mero yabyo y'inkomoko, kandi ibyo rero ni bishasha kuri twebwe, ariko ikintu gishasha misi yose ntigisigura yuko kitari ciza. Nimba kiri muri Bibiliya, aho rero biba bishaje, biba bya kera cyane. Imana gusa ibigarukana imbere yacu, ibigarukana ku muco igihe cyacu biba bishize. Rimwe na rimwe ari bishasha kuri twebwe, ariko mu by'ukuri bikaba ari ibintu bya kera, mugabo ari bishasha kuri twebwe. Turabona ico umunsi w'umwami ariho, igihe c'ubuntu kizoka kimaze kurengana, hanyuma ishengero rikaba rimaze kuzamurwa, aho rero hazoseruka uguranduka ku bantu kw'ino si. Kandi nimba twabisomye, ngo si umwami aza nk'igisuma, ariko ngo umunsi w'umwami uza nk'igisuma. Umwami we azogaruka nk'uko muri Matayo 25 turashobora kubisoma. Ubwa mbere hariho akamo ko gukanguka, hanyuma amatara agatunganywa, hakaba gutunganywa, gutegurwa, hanyuma cavuga ngo baca bagenda kusanganira umukwe. Ishengero ntirizotungurwa no kubona aje nk'igisuma, ishengero ryo rizomenya amakuru. Ijambo riko ribwirwa ishengero, ariyo akamo ko gukanguka, habaye ubutumwa nkuko muri Matayo 25, hanyuma bakumviriza, bakakira, bakareka, bakitegura. Bo bariteze, barindiriye ukugaruka k'umwami, kandi niba ko turakurindira, ugutungurwa ntibizoya bikomeye kuko twe turabyiteze. Nubwo inyuma y'ibyo byose kuzuba ari gutungurwa kwiza. Tugende muri Timoteyo wa 2, ubwo nyine turashaka kuja muri Timoteyo wa 2, kuza ku tuntu twinshi. Muri utwo havugwa ibihe bya nyuma, tutaretse gusoma byinshi. Muri Timoteyo wa 2:3, Timoteyo wa 2 igice cya 3, ndashaka gukora kuri bimwe dore ku murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazuza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza. Umuntu wese arashobora gusoma ibitondetswe hano dufise na cyane icyo gukorana n'umunsi wa nyuma, kandi ni mu minsi ya nyuma niho ibyo bihe bibi bitegerezwa guseruka, aho gahunda yose yari ihari guhera mu myaka 2000 ubu yaramaze guhungabanya. Ubu ntibigifise iyo bitera bija, hanyuma abantu bagenzurwa, bagatwagwa n'ibintu by'umwiza, n'Imana y'ino si ifise kamere mu bantu bose batizera. Kandi abantu benshi ntibizera, bizera gusa bashaka kwizera. Ibyo nta gaciro bifise imbere y'Imana. Hafise agaciro kwizera nk'uko ijambo ryera ry'igiciro ryayo riri. Mbega hari imyizerere ingahe Imana ishobora kwishura? Ni ingahe yoshobora kujamwo? Mbega nirihe dini imisengere canke itegerezwa kujamwo? Ibyo bintu byose turashobora kubyibagira. Imana ntishobora kuja kwihuza n'ivyo tuko turakora. Dutegerezwa twebwe kwishira ku ruhande, tukihuza tukaja ku ruhande rwayo muri ijambo ryayo, tukavyemera, hanyuma tugaca bugufi imbere yayo.
n'est pas ukuri ce que les hommes ukuri si icyo abantu bazana nk'ukuri, ariko Yesu umwami wacu yaravuga ngo ijambo ryanje niko kuri, hanyuma akavuga ngo ubeze mu kuri kwawe. ces choses Ibyo bintu byanditswe hano témoignent byerekana ingene iminsi ya nyuma izoba imeze. Si iby'inyuma gusa bigaragara, ariko n'uburyo bw'imwemu nabwo certaines choses sont dites hariho ibintu bimwe bimwe bivugwa. ici. Nk'akarorero hano dore ku murongo wa 6 ngo kuko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwagwa no kwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Hariho abantu bakama barondera ukuri hanyuma bagaca ku ruhande ukuri kubera yuko Imana ibintu iriko irabereka ibaha bisa nkaho menga si vyiza kuri bo, bakaca bananya kurondera hanyuma ntibigire banakuronka. Umuntu w'Imana yumviriza ijambo ry'Imana, ntazorondera ikindi kintu kanaka, ariko yumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana kuri uwo muntu rice ricika uguhishurirwa kwiwe yawe n'Imana. Aho rero bananya bigakomera ngo nk'uko Yani na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri. Abo bononekaye ubwenge baba ibihombe mu kwizera. Ku ruhande rumwe bakiga, ku rundi ruhande bagaca baza bakagwanya abo bantu bashaka kwiga, bakagwanya ukuri. Ibyo ni ibintu by'igihushane muri ibyo, ariko niko bimeze. Bashaka kwiga ukuri ariko bakara kugwanya ukuri. Kuva mu kuri, ukuri kuva mu jambo ry'Imana, kuva ku Mana, kuva bivuye mu jambo ry'Imana, kandi bisubiza bigarukana ku ijambo ry'Imana. Ariko mu byanditswe byera hariho nk'uko bavuga nyine, hariho abantu bameze nka Yani na Yambure bagwanije Mose uko nyene, niko nabo bagabo ngo bagwanya ukuri. Mbega byari biki? Abo babiri kera bashatse kuzimiza gusamaza Mose, bakavuga ngo uwo mugabo siwe wenyine, ngo natwe turi ngaha turashobora gukora ibyo ariko arakora. Ariko ntibari bafise ubutumwa bw'Imana, nta kintu kimwe bashobora guha abantu kivuye ku Mana. Bari abantu bakora ibintu by'umaji gusa. Mose we yari afise ijambo ry'Imana, yari afise amasezerano ya kiriya gihe. Uwo yari atwaye ijambo ry'Imana, ntiyagiye kubera ko yashakaga kugenda, yagiye kubera ko yari ategetswe kugenda. Ariko nk'uko kera niko n'uno munsi ategereza kuba hari abantu bari ngaha mu minsi ya nyuma bazogwanya ukuri. Abo bantu bakagwanya ukuri, ariko Imana itanga ubuntu bwayo bagwanya bohagara. Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo abantu ubwoko bwayo bushobore kuzigamirwa mu kuri. Muri Timoteyo wa mbere kandi turasoma Timoteyo wa kabiri 4 umurongo wa mbere. Ariko Mpwemu avuga avyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira imitima. Ibi navyo biriho. Mpwemu w'Imana na kiriya gihe kera yavuze neza ibigiye kuba ku iherezo. Hanyuma tuje duhagarara twe ku ijambo ry'ukuri, naho gusa niho Mpwemu w'ukuri azoturongorera mu kuri kose. Muri Yuda naho mu bw'uburyo turafise ingene tugabishwa ku bifatanye n'iminsi ya nyuma. Muri Yuda ku murongo wa 11, bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bwa Baramu ku bw'amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Koro. Ni ibi ni ibimenyetso by'igihe. Umuntu ashaka kwandika agashaka ku murongo wa 18, igice cya kabiri cy'umurongo wa 18, kuko bababwiye bati mu gihe cy'erezo hazoboneka abacokoranyi
bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana mu gihe cy'iherezo. Mu minsi ya nyuma, si guhera kera ariko ni mu minsi ya nyuma, hazoba abacokoranyi bazoba bagenda nk'uko kwifuza kwabo kuri. Imana yaretse ibyo byose biravugwa imbere y'igihe kugira ngo ntidutangare. Turashobora gusoma kandi ibindi byanditswe byinshi abitsaneka ba mbere ba kabiri ku bijanye n'ubuhumyi bukomeye ariko bijanye no kubona ibyo umwami ashaka gukorana natwe. Turi hano kugira ngo tuvuge ko mugwanizi n'imigambi yiwe, ariko turi hano kugira ngo tuvuganane bamwe ku bandi ibyo Imana yadusezeranije, kandi n'ibyo iriko irakora. Ibisigaye nabyo biravugwa hagati mu tuzitizo gusa. Ibyakozwe n'intumwa 13, hano umuntu w'Imana arandika ibintu byinshi. Hano ku murongo wa 40 n'umurongo wa 41 turasoma, nuko mwiyubare ibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana byoye kubashikako, ngo raba banyagakengege mwe mutangare muyongayonge, kuko ngira nkore igikorwa mu gihe canyu, igikorwa mutazoroha mwemera naho umuntu yokibasobanurira. Abijanye no kuba Imana yo irakora igikorwa, kandi twashimitse ko urungano rwa mbere rw'igi Kristo cari igihe c'ubuhanuzi, cari igihe ico ubuhanuzi bwinshi bwasohorezamwo. Ni nako bimeze n'ubu nyene imbere yuko umwami Yesu agaruka. Ni igihe c'ubuhanuzi, kandi Imana ikora ikintu kidasanzwe. Si amakoraniro gusa akorerwa nk'uko gusa muri rusange, nk'uko mu rungano rwinshi twagiye turabikora. Imana irafise umugambi, irafise ubutumwa. Imana yaratuvugishije, kandi biciye mu muhanuzi ikareka ikavuga ngo raba mwitegereze mu banyagakengegwe mwe mutangare muyongayonge, kuko ngira nkore igikorwa mu gihe canyu, igikorwa mutazoroha mwemera, ngo naho umuntu yokibasobanurira. Aha rero uru rufunguruzo ni ijambo nkoramutima kuri kino gice. Turavuga ibintu bihambaye Imana yakoze, ntibashobora kubyizera, ariko tubigizemwo umugabane tukabibamwo umwe wese ku giti ciwe. Aho rero ukwizera biciye mu mwimenyerezo gwakuri ngaho. Kenshi nabibayemwo igihe bavuga ibyo Imana yakoze hamwe na Mudeta Branham, ko abantu bibari kure cyane ntibashobora kubyizera, bakaca biyumvira by'ukuri yuko two turarenza urugero. Kandi mu kuri turashobora kuvuga ko ntitwanabwiwe n'igice cy'iby'Imana yakoze. Igihe tubyumvise gusa tukabyizera, ntitubyizere, ariko iyo tubibayemwo turabyizera, kuko biba byacitse igice cy'ubuzima bwawe n'ubuzima bwanje bwo kwizera. Mu byakozwe n'intumwa 15 ku murongo wa 13, hano turafise ikintu twerekwayo kujya n'ibyo umwami yihitiyemo gukora, kandi azosoza. Ibyakozwe n'intumwa 15 dore ku murongo wa 13. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data nimunyumvirize. Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo barobanuremwo ubwoko bw'izina ryayo. Amajambo yavugishwa nayo ahoye n'ibyo, nk'uko handitswe ngo hanyuma y'ibyo nzogaruka nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatembye, nongere nsanasane ahashize hago ndaruhagarikire. Ndagasubiremo gusoma, bandanye gusoma umurongo wa 17 n'uwa 18.
afin que ceux qui restent kugira ngo amasigarira y'abantu barondere uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko uhoraho agize ngo akore ibyo byose nk'uko byamenyekanye mu bihe byose bidashira. Kumbure niryo jambo ryonyine mu isano rishasha aho umuntu afatira ku mwami akavuga ngo niko umwami avuze aha ku murongo w'indwi, ariko hari ibyumviro bikomeye. Imana ihamagara amahanga, ihamagara ihanga ku bw'izina ryiwe. Aha turabona nyine bikwiye cyane n'iby'agaciro gutwara izina ry'umwami tukaryemera tukarikunda. Benshi barakoresha izina ryiwe ahantu rihura n'ibyo bashaka, ariko igihe bijyanye no kubatizwa mu izina ry'umwami, aho rero baca bagenda ntibemeye gukora izo soni. Ariko byavuzwe mu muhanuzi yuko ngo mu mahanga ku bw'izina ryiwe ahamagara ubwoko ihanga ngo rimukorere. Hanyuma haca havugwa hano yuko ngo abanyamahanga bose bitirwa izina ryanje basohoza ibyo ubutunzi bwiwe. Twaravuze ibyo muri ino minsi yuko Imana izohereza igikorwa icyo yatanguje. Hano turasoma hano ngo niko uhoraho agize ngo niwe asohoza ibyo, niwe akora ibyo. Umurongo wa 17, si twebwe, niwe yatanguje, niwe awutanguje kandi niwe azoheraheza. Hano haranditse nk'uko yabimenyereje uhereye kuremwa kw'isi, guhera ibihe bitangura ibihe biseruka, yaretse ibintu biravugwa bivugwa imbere y'igihe biciye mu bahanuzi bose yari yarungitse buri gitondo na buri mugoroba. Yararetse baratangaza ibyari bizoza gushika vuba, kandi turafise ubuntu mu buryo bwiza cyane kuko kubona ibyo bintu no kurobanura. Mbega isezerano ryahawe ubwoko bw'Abisirayeli turashobora gutandukanya tukabona n'isezerano ryahawe ishengero tutarinze kuvangavanga ibintu. Turashobora kubitandukanya kubwo buntu bw'Imana, kandi ibyo nabyo si ibyacu twihaye, ni igikorwa cy'umwami muri wewe no muri jewe. Umwami igihe igitigiri cyuzuye cy'ishengero kizokwinjira, umwami azohindukira Abisirayeli mu buryo bushasha. Reka kubw'ibyo dusome mu Baroma 11, mu Baroma 11. Hano dufise inyigisho idasanzwe ku byo umwami ashaka gukora. Mu Baroma 11, umuntu ashaka gusoma igice cyose ategereza gutangurira n'umurongo wa 11 age kuri 26. Ushaka gusoma ibivuga ngaho ku Bisirayeli ni 11 gushika kuri 26, ariko turasoma 11 gusa. Nuko ndabaza, mbega batsitariye kugwa mahera? Eka namba, yamara ukugwa kwabo kwazaniye abanyamahanga agakiza. ngo bitere Abisirayeli ishari. Ariko kugwa kwabo ari ubutunzi bw'abari mu isi, no kugabanuka kwabo ari ubutunzi bw'abanyamahanga, ukugwira kwabo ntikuzorushiriza cyane. Murabona, Imana yakoze umugambi, kandi imbere y'igihe yari yarabonye yuko Isirayeli ubwa mbere ntibazomwemera nka Mesiya. Nicyo gituma mu itegeko ry'ivugabutumwa yari yaravuze ngo genda mu isi yose mwigishe ubutumwa bwiza, mubwire ibyaremwe byose ubwa mbere.
il était déterminé au peuple d'Israël et ensuite bwa mbere byari byagenewe abisirayeli hanyuma gushika ku iherezo gushika ku mperezo ku mpande zose z'isi uko niko ihamagara abantu biyeza bakitunganya bakitegura kubwo umunsi uhambaye wo kugaruka k'ubwiza. ubu rero turasoma kandi partie igice cya kabiri verset 25 cy'umurongo wa 25 de Romains 11. Adieu, pas de verset 25. mu baroma 11:25 Les Israélites jusqu'au moment où le nombre complet des païens ni ry'uko habaye gukomanaza imitima y'abisirayeli entrait. ariko si bose ni gushitsa aho igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga kizokwinjira mu ishengero. turavuga mwana makoraniro ibintu by'ibihe ibihe by'Imana Tant pour l'Église, ibihe by'ishengero elle, ibihe hamwe n'abisirayeli hamwe n'ibihe by'iherezo Dieu a promis. iby'Imana yasezeranije. hano Dit que l'endurcissement turabwirwa yuko gukomanaza umutima kwabaye ku bisirayeli pas pour toujours. gushika mu gihe kana si ibihe byose ni gushika mu gihe aho igitigiri cyuzuye cy'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Où mu mwanya a eu lieu, est arrivé. aho ibyo byashikira aho byabereye Imana kubw'ubuntu izohindukirira ubwoko bw'abisirayeli mu buryo bushasha. Une seule fois, ils kandi seront sauvés. Ils seront irindi rimwe bose bazokizwa. kubera iki? kubera yuko isaha y'Imana kuri bo izoba yageze kuri bo. mu mwanya aho isaha y'Imana ishitse kuri bo byose bizoca bihinduka. nimba uyu munsi isaha yawe hamwe n'Imana ishitse byose birahinduka. mu mwanya aho isaha y'Imana ishitse Imana iraseruka igakora une chose. ikintu kija ku iherezo ryaco ikindi kigatangura. nk'uko kera ijambo ryavuye ku bayuda rishika ku banyamahanga uko niko ijambo rizova ku banyamahanga risubira ku bayuda. byose mu gihe cyabyo nk'uko Imana yabitondetse. Au verset 26, il est écrit. ku murongo wa 26 handitse ikintu ciza cane Et c'est ainsi qu'Israël sera ngo sauvé. nivyaba bityo abisirayeli bazokizwa bose nk'uko handitswe ngo isiyoni hazova umurokozi Le Sauveur ngo isiyoni hazova umurokozi libérera Jacob. azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Et pour moi, ici, il s'agit principalement de kuri jewe hano bijanye iri jambo ibintu by'ukuri ngo kuri isiyoni ngo isiyoni hazova umurokozi canke umukiza. nimugurane nanje muri Yoweri 3 muraza kubona de quelle manière merveilleuse les hommes de Dieu uburyo bw'igitangaza nk'abantu b'Imana dans l'Ancien Testament. kera mu isezerano rya kera C'est là à l'avance. bari barabyigishije. Joël, non, je voulais dire chapitre 4. Joël, nashaka kuvuga igice verset 16. Yoweri 16 et 17. En français, c'est le chapitre 3, verset 16. Joël, chapitre 3, verset 16. Yoweri 3 umurongo wa 16 maze uhoraho azokwivugira isiyoni arangurure ijwi ari Yerusalemu ijuru n'isi bizotigita ariko uhoraho azobera abantu biwe ubuhungiro Pour les abisirayeli ababere igihome cyo kubakingira. verset 17. Alors vous saurez que umurongo wa 17 aho niho muzomenyera yuko nduhoraho Imana yanyu mpangamye isiyoni ku musozi wanje wera. dans ce verset, le mot Sion. kenshi muri no jambo ngo iri jambo ngo siyoni mu izina risheshe twasomye Pawulo A exprimé la même chose, a écrit, yavuze comme nous pouvons le lire, ibintu nk'uko dushobora kubisoma byo isiyoni umukiza azoza. Israël dans sa totalité. hama abisirayeli mu mwuzuro wabo bazokizwa. Déjà, et peut-être que vous pouvez abisirayeli bose aha turasoma yuko lire ça à la maison, vous pouvez le mushatse faire. gusubiramo kubisomera mwosoma uyu uba ari umunsi w'umwami. Yoweri 3 Le jour du Seigneur est déjà umunsi w'umwami uba wamaze kuvugwa neza hano muri kino gice cya 3 au verset 4, pardon.
ku murongo wa 4 Joël 2 plutôt verset 33 le soleil se changea Yoweri 2:33 avant l'arrivée du jour 31 izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso hataraba uwo munsi mukuru uteye ubwoba wohoraho kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa kuko umusozi Siyoni ni Yerusalemu hazoba agakiza kuko Uhoraho yabivuze. Muri Kidagi hari ibice 4, mu Kirundi ni 3. kandi mu masigarira hazobamwo abo Uhoraho azoba ahamagaye. Yoweri 2:32 ariko havugwa umunsi w'umwami, umunsi w'Uhoraho, ariko ko mu munsi w'umwami hazoba hariho agakiza ku musozi Siyoni, si mu Budagi, si muri Amerika, kuko umunsi w'ubuntu uba wavuye mu banyamahanga. Abisirayeli hamwe n'abandi bose bagize 144 bari mu gihugu cabo, barindiriye kubona ikiganza c'umwami, babe mu buntu bw'Imana. kandi mu masigarira hazobamo abo Uhoraho azoba ahamagaye. Hanyuma azoba intambara ikomeye, ivugwa mu gice cya 3 ku murongo w'9 ngo enda nimwamaze ibi mu mahanga ati mugabishe mugomore abahizi. Ingi intambara nyeranda tuyisanga mu bihugu by'Abisilamu, ariko avuga ngo nimwamamaze, ngo nimwitegurire intambara. Mu Gifaransa ngo intambara nyeranda. Ivyo bizoba kuherezo, izoba ari intambara y'uwera, kuko Imana nk'iyera, nk'uwera kandi nk'ukuri wenyine ubwiwe azoza atabare, kandi umuriro n'amazuku bizogwa bivuye mu ijuru nk'umuriro, nk'imvura, hanyuma iherahereze abo bose bari bamugwanya kandi bagwanije n'ubwoko bwayo. Hano ibyo byose biravugwa mu buryo bwiza cyane. Ku murongo wa 11 nimunyaruke muze yemwe mahanga mwese yo hirya no hino, mukoranire hamwe, nawe Uhoraho nugomore abahizi bawe bamanuke. Amahanga ni ikanguro 12 aduge aje mu kiyaya ca Yehoshafati, kuko ariho nzovyagira ngacira amateka amahanga yose yo hirya no hino. Ngo ni mu 13 nimusore imihoro kuko kwimbura rigeze, nimuze mugane kuko ubwato bwuzuye. Uyu ni umunsi w'umwami, iyi ni isaha aho Imana izohemba si abanyamahanga gusa, ariko izonahemba, izogaragaza agakiza kiwe ku bantu bayo, izotanga ubuntu bwayo ku bwacu. Abo bahigizwe impumyi barakomanazwa imitima kugira ngo dushobore gushigwa twinjire, kandi twese mu Roma 11 yuko ngo nemba ukwanka kwabo kwatumye abanyamahanga baronka agakiza. Mbega agakiza kazoseruka kuri bo igihe bazobagarukanwe bizoba bimeze gute? Igihe ishingiro zoba ryaherarijwe ryatunganijwe, Imana igahindukira abantu bayo b'Abisirayeli, hanyuma mu bw'uburyo nyene igasohoza umugambi wayo wose w'agakiza wayo. Mu Vesho Yohana mu gice cya 14 hariya rero turabwirwa uriya mukuku w'Abisirayeli, turawerekwa ku musozi Siyoni. Ivesho Yohana 14 ku murongo wa 1. Kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144,000 bafise izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Ils étaient debout sur la montagne de Sion. Bari ku musozi Siyoni. Aho ni ijwi rizokumvikana, kandi aho ni kuri uwo musozi nyine umwami azomanukirako agahagararana n'abiwe. Azohagarara ku musozi Erayoni, uwo uzogabwamo kubiri, ariko umusozi Siyoni uzoguma uhagaze. Uko niko Abisirayeli bazokoranirizwa ngaho, kandi niko dushobora kubisoma. Umukuku uri mw'ijuru n'abari ku musozi Siyoni bose bazokwiga indirimbo. Handitse ku murongo wa 2 ngo numva ijwi rivuye mw'ijuru nk'iry'amazi menshi asoma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo.
nouveau devant le trône et baririmbira indirimbo sha imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo bine na b'abakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe ibihumbi 144 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Reka la troupe au ciel chante ce cantique. umukuku uririmba indirimbo Le festin de noces de la nuit. bayiririmba mu mazimano y'ubukwe w'umwagazi. Iyo ndirimbo ikumvikana no ngaha ku isi mw'ico gihe nyene abatoranijwe bo mu Bisirayeli nabo bakoranijwe hamwe bari hamwe ku musozi Siyoni, Montrer là-bas sur un matin. nabo bagaca baduga ku musozi Siyoni hamwe n'umwagazi w'intama. Umuryango wose mu 12 bumva iyo ndirimbo bakayiga hanyuma bakayiririmba. Inyuma y'amazimano umwami azomanukana n'abiwe kuganza kw'imyaka igombi gutangura. Mbega ubuntu kuba dufise amahirwe yo kubona ibyo bintu byose tukamenya ko vuba cyane ibyo bigiye kubaho ubwo biri inyuma biri kahise. Byose bizaba byamaze gushika nk'uko ibinjana n'ibihumbi abantu barindiriye ko ibintu kanaka bishika. Uyu munsi turaraba inyuma kandi turabona ingene byagiye biraba, kandi turashobora kuraba inyuma tukamenya ingene byose byagiye birashika. Imana yacu iri ku gikorwa, ifise umugambi hamwe natwe, ifise umugambi hamwe n'Abisirayeli, ifise umugambi hamwe n'abanyamahanga. Harahiriwe abo bose muri no minsi bareka bagashigwa mw'uwo muco, mw'uwo mugambi w'Imana. Ibyo bizoha ibintu by'ukuri, kandi ibi bisobanurwa bizoha iby'ukuri. Igihe azoza nta muntu azokeneye gusobanura. Jewe nawe tuzoba turi ibisobanuwe by'ijambo ry'Imana rigaragajwe. Uguhinduka kwawe no guhinduka kwanje kw'imibiri yacu bizoba ari kivuye mu isezerano, nk'uko no kuzuka nako kuri abo basinziriye muri Kristo. Ni gute mbega twosobanura ko ibyo bintu byose bizoba? Ntitubishobora. Imana niyo izobikora, kandi niyo izobikora. Ikintu nyamukuru kuri twebwe ni uko twokwizera, tukizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Kandi ibyanditswe byera biravuga yuko ngo abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka, abasinziriye muri Kristo bazobanza kuzuka, hanyuma twebwe abazima tuzohindurwa, kandi twese hamwe tuzoja gusanganira umwami mu kirere. Nindashaka gusobanura ibyo, ntibikeneye gusobanurwa. Twebwe dutegerezwa mw'iyo minsi, uwo munsi umwami yaduhaye, kuba turi ugusohoza kw'ibyanditswe byera. Imana ikora umugambi wayo mu minsi yacu, ibwira abantu bayo ko bava mu mahanga ku bw'izina ryayo, ikatugarukana mu ijambo ryayo, hanyuma ikadutegura. Ndiyumvira ko ibyo mu Aburahamu yavuga, aho yavuga ngo byose biramaze gusohoza. Abisirayeli basubiye mu rugo, mu gihugu, amasezerano yose n'ubuhanuzi bwose nabyo byarasohoje. Akavuga mbere mu gihe kimwe ijambo ku rindi ngo nta kintu na kimwe nkibona gitegerezwa gusohoza atari ukugaruka kwa Yesu Kristo. Hamwe n'ibyo yashaka kuvuga yuko ntitukirindiriye ibintu bitandukanye byinshi, tukavuga ngo umwami aratevye kuza, ariko amaso arugurutse kugira ngo dutahure ibyo umwami yamaze gukora. Kandi turashobora gutahura yuko turi hagati na hagati mu gihugu c'Imana gikomeye. Umuntu wikumbure yovuga ati mwene Data Frank, ati mbega urabyemezwa cyane yuko Imana iriko nta kintu kimwe tubona, na kimwe twumva, na kimwe kiraba. Umuntu wese abyirabire uko nyine abihawe. Jewe guhera imyaka myinshi nabonye iminsi yose mu buryo bw'igitangaza ikiganza cy'ubushobozi c'Imana n'igikorwa c'Imana, intambwe ku yindi. Ibyo nabibayemo, kandi sinicaye gusa muri abo babaye mu bukozi bw'ubushobozi bwa Aburahamu, ariko nagize n'amahirwe yo kugura umutima. Nshaka ko Imana yigura umutima wanje kugira ngo nemere kandi nakire, kugira ngo ngire umugabane ku byo yakoze.
Cette parole révélée par Dieu iri jambo ryahishuwe n'Imana n'est pas portée dans le monde entier. ritegerezwa gutwarwa mu isi yose Car c'est ainsi que c'est écrit. nk'icabona kuko ukuri ko vyanditswe muri Matayo 24 umurongo wa 14 Cet évangile du royaume ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami est prêché comme un témoignage butegerezwa kwigishwa nk'icabona ku mu mahanga yose bose ntibazobwemera ivyo ntimubihangayike ko ariko bizoba nk'igishinga ntahe kugira ngo umuntu ntagire ico yireguza no muri no runganwe adafite ico yireguza. Imana yatanze ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ikwegerere abantu kukuraba sur ce qu'il avait à nous dire. Ensuite, ku byo yashaka kutubwira mu nyuma. les gens ont vu ce Hanyuma abantu babonye ivyo bitangaza n'ibimenyetso bikomakomeye, umugabo ntibatahuye yuko bitahagaze, ntibatahuye yuko bitari ivyo gusa. ce que Dieu avait Ivyo Imana yari ifise imbere yayo, ariko hamwe n'ivyo hariko umuhamagaro wo gusohoka n'ubutumwa bwo gutanga kugira ngo abe kwitegura. Hamwe n'ivyo cela à l'appel à son ndashaka gusoma ivyo guhamagara gusohoka Moïse avait été kwa Bisirayeli. Mose yari yarungitswe kuri Farawo kandi ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza byarabaye, ariko niko ari gusohoka, vyari gusohoka kwabaye ubwa nyuma. cette ordonnance, cette Igihe décision a été prise hafatwa iyo ngingo yo kubaga myagazi ukashira amaraso ku bishimajyango, aho niho igihe cyashitse kugira ngo habe gusohoka. Hanyuma umuhamagaro wo gusohoka warabaye. Dushobora gutara ko ari igorogota, niho isezerano ry'Imana hamwe n'abantu bayo byabereye, niho byakoreye. Umwami wacu yaravuze ngo ngere isezerano rishasha mu maraso yanje, kandi amaraso yamenetse kubwo ikigongwe c'ibyaha bya benshi. Kandi umuntu ashaka kuza ku Mana ategerezwa kwizera, akizera ko Imana ihari, yuko Imana irahari kandi Imana irabonekana, kandi yuko ireshura abantu bose bayirondera ikabaha ibyo yabasezeranije. Ntibihagije kwizera gusa yuko ngo Imana yavuze canke ko yakoze ibintu bikomeye by'ibitangaza bikomeye muri twebwe. Birakwiye ko byose bigijana neza. Ijambo ry'Imana, mpwemu w'Imana, umukuku wacunguwe n'amaraso, byose bitegerezwa guhuza et doit être en accord. kandi bigenda biri kumwe bihuza. Nous devons Dutegerezwa kuba turi mu gutsindanishizwa kuzuye munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama, munsi y'uburongozi bwa mpwemu yera, mu ijambo ryiwe tukezwa mu ijambo ry'ukuri. Kandi nimba ibyo bintu ari ibintu by'ukuri bihari, aho rero Imana bw'ubuntu bwayo iyo nyine yo izokikorera ibyayo bisigaye. Aho rero nta kimwe twohangayika ko ndashobora kwihangayika ko jewe ubwanje, ariko sinohangayika ku ishengero ry'umwami kuba rizoba hafi y'umwami. Oya, muri no Bibiliya turabwirwa turerekwa yuko Yohana yavuze ngo nabonye umugwi uri imbere y'intebe wogejwe mu maraso y'umugazi w'intama. Ku Mana ibyo bintu byose byaramaze gusohoza. Abanyuma bariko bamagwa gusohoka, bariko bashigwa ku ishengero mu buryo bw'uko gitigiri cuzuye c'abanyamahanga kizinjira, kandi umwami azoca yihishurira ubwoko bwe bwa Isirayeli. Hanyuma twese hamwe nawe tuzoba mu kuganza kw'imyaka 1000. Inyuma y'imyaka 1000 tuzoba mu bihe bidashira, uko yamaze gushira mu mitima yacu. Reka mpiraheze n'ijambo ryejo ryo mu misiguzi 3:11 ku by'Imana ikora nta kimwe congirwa kuba bimaze gutungana. Kandi turashimira umwami wacu yuko mu gihe cyacu dufise ubuntu kubikorwa ciwe no kuba mu byo iriko irakora, kandi ibyo ikora biratunganye kuko ni ijambo ryayo. Hanyuma turayireka igakora mu buzima bwacu. Si kurorera iby'Imana ikora gusa, ariko ni kuba abantu misi yose mu buryo bushasha, tuba mu buntu bwiwe bushasha. Ubu rero turashaka n'imitima yacu yose gushimira Imana yacu, tubwire ngo urakoze ko tutigeze tubikora, kuko by'ukuri yakoze ibihambaye muri twebwe. Haleluya, hahimbazwe kandi hubaho izina ryiwe ryera. Amen.
izina ryiwe ry'ubwiza. Reka duhaguruke kugira ngo dushimire umwami. Dieu fidèle, Mana wizigirwa, n'imitima yacu yose turagushimira kubw'ubuntu n'amahirwe sous les kuba turi mu kumva ijambo ryawe. Mwami, tu nous la rends vivante. urigira rizima kuri twebwe, urigira iryumvikana kuri twebwe no guhumekerwa, Fraîchement, nk'uko mu buryo bushasha ubahagaze imbere yacu ukaba ushoboye kuritubwira. O Mwami, tout ce qui est un obstacle, ibintu byose bizibira abantu bawe, byishyira mu nzira, flotter. bitambika imbere y'amwe mu wawe, ubikureho. Twese twishyize munsi y'ubuntu, munsi y'amaraso y'isezerano, munsi y'ijambo ryawe, twishyize kuri wewe, o Mwami, Pour tout ce que tu nous as accordé, kubwo ibintu byose waduhaye. de te servir, Twagerageje kugukorera Mwami, ukorere ibisigaye kuri umwe wese ku giti ciwe. Mukiza ndagushimira kubwo bene data bose no kubwo bashiki banje bose hano tous les endroits, no mu bice byose mu isi yose, kuko à un peuple de toutes les langues et les nations. ufise abantu bawe mu ndimi zose no mu bihugu byose. Ndagushimira Mwami, nimba biri mu kugomba kwawe ushobore Élevé mu buryo bushasha droite et kurambura ku buryo kwawe iburasirazuba hose, agira umuhamagaro ukomeye abantu bumve, kuko abantu barazimiye ku bijyanye n'ijambo ryawe, ariko wewe puissante, tu appelleras hamwe n'ijwi ry'ubushobozi uzohamagarira abandi gusohoka. Ndagushimira ku bw'ibyo, uhezagire abo bose bambaye izina ryawe kandi bizera ijambo ryawe kandi biteguriye kugukurikira mu kumvira. Mwami dukunda, écouter ta parole. twumve ijambo ryawe, Demande d'une une chose. kandi ndagusaba ikintu kimwe, utugire abashima, utugire abashima Mwami, tugire abashima, utwigishe À ce que nous devons apprendre à ku byo dutegerezwa kwiga mu kuguhimbaza, tukabwira ngo urakoze nyuma ko watuvugishije ukaduhishura ijambo ryawe no kugomba kwawe. Ibyo bishobore kubaho Mwami wizigirwa, twese hamwe tugashobora kuduza amajwi yacu tukagushimira nk'umunwa umwe, kuko by'ukuri ikiganza cy'uburyo cy'uraho kiri hejuru kigumije intsinzi. O Mwami Imana, watuvugishije, ijambo ryawe ni ego na amen, kandi twaryakiriye. Nicyo gituma muri twebwe rizogira gusohoza. Mana yacu, ndagushimira yuko amaso yacu wayuguruye, warayasize kugira ngo dushobore kubona, kandi imitima yacu yarugurutse yarasize kugira ngo twizere. Ibyo bintu byose ni wabikoze. Ndagushimira kandi ku bw'ibyo no kubwo iby'amajambo yose ahari mu izina rya kera na rishasha. Ndagushimira kandi no kubwa mwene data Branham, nk'uko na Paulo nawe n'abandi bakozi bose b'Imana, abo washoboye guhamagara ugatuma buri gitondo na buri mugoroba. Mana yacu, waduhaye inyigisho yuzuye, ukubona ibintu mu buryo bwuzuye ku bw'ubuntu bwawe. Wewe Imana ishoboye byose, uhimbazwe kandi uhabwe icubahiro, ugusengwa icubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.